Kwa ruama umupira wa umani bazogeza harya hajye bona kanya kamenya kabarabara nazije mambo ikindi gitociwa mu masaha yo mu gatondo umusozi ni Kagwema komine Gihanga intara ni Bubanza imashini ziriko ziringaniza ikibanza kigiye kubakwamwo amahinguriro abiri rimwe rikaba ryitwa Tanganyika Tiles Industry ryo rero ngo rikazoba rihingura amakaro rya kabiri ryitwa Seko iryo naryo ngo rikazoba rihingura isima nawe bimeze uko rero abanyagihugu baho bavuga ko aya matongo ari yabo ngo kuva ku ntwaro y'umukuru w'igihugu Jean Baptiste Bagaza akaba mbere ngo hari nawe yayabakomoreye abanyagihugu rero bari bishikiye muri ayo matongo mbere bakaba baciye bahagarika abariko barataba ibibanza byo kuzubakamwo ayo mahinguriro nibahagarika basi ama nawe amagara yawe nayo Eregiyo ndawe isa nk'iyabandi kugikwaka niko natitwaka abagihagarika nyene ureke basi mbere ko mutahereye muri iryo rya leta muza kwisunga iri rya bere ko mutahereye muri iryo rya leta no gukora akazi bavuye avuga yuko baronse itongo urumva ni muri 2015 niho baronka igitongo mugabo bakababwira yuko babahaye muri ikomine Gihanga urumva irindi najyo ryo muntu uze muri aménagement territoire bakababwira ko bahaye ku mutumba wa Gihungu rero ihera ngaho igenda eske kubera ikibaza nga kandi tuzitongo rya leta niryo twaheze twame dukotamwo kuva kera narindi iri si rya leta rero aha na habene Gihungu uko iri barabara riduga urabona iryo gereveriye gutyaye hari ibarabara no ngaha habene Gihungu bararinogeje ngiri ryaye guca haje harunze amabuye kuduga iryo ni rya leta hirya none kubera iki baguma batwononera ngaha ayi nibiterwa byacu baguma barandagura irya leta barirenga ijya n'imyembe bamomoye bacishijemwo imodoka hagati imwe yasigaye ino yindi yagiye hirya barayiranduye igurwa amafaranga umuvyaro umwe ugeze tugura kuri 2003 uvuye hehe mu Cibitoke niyo tuyikura none urazi kupakitsa imivyaro ukayizana bagaca bakononera ngo nuko bafise ikibashira none byoho byaba byaraharuwe ivyo biriko birona nta n'ikintu nakyo yerge icyo ikitubabaza niki nibaguharurira ivyi wawe ntumenya ngo mbe nzobaza ndi none uwo muri ko mupfe amatati ni wagaruka ngo mugaruke mubaze nico gituma ijoro no mutaga muri uyu mwanya natwe tuzokwama ngaha imisi yose washaka tu n'abana n'abaki bose n'abagore tubazane ngaha babone by'ukuri ko tugira dupfire ngaha ayi n'inzara twongere twomogwe mu matongo yacu ahambere bakavuga ko bamwe muri bo bafise n'impapuro ndanga matongo izo nazo ngo bakaba bazihabwa n'abajejwe intwaro muri ako karere nyene aya matongo yanyu murafise impapuro zerekana yuko ari ayiwanyu yego urumva aha twaharunse kuva kera kuri Bagaza twaranyumvanya kubaho kuri Bagaza igihe umukuru w'igihugu yavumera ati abene gihugu nibashi mu kigwati mu gisagara kuko abantu bamwe barabanga abandi bakaba hari abandi mu Rukoko kujya kabiri kujya gatanu abandi mu Nyamutita abandi mu Zakideheri mugabo umukuru w'igihugu aravuga ati oya kuri Bagaza ni muje mu kigwati baratanze n'amabati ico gihe bahereza umunyagihugu akazarariha bukebuke kugira bave mu nyakazi haba rero bavuga ati remwe ko muvuye ngaha muri aya amahora muri akantuze ya uturima na hariya genda muhaba bapimire amatongo muzorima nigihe akamo kategwa ko kuvuga ati amatongo ni muyandikishe haratanguye turandikisha murazi yuko amagara ni nk'amazi aseseka ntibayore hari uwaba yafisa ko gatoga akakoreyemo imyaka 40 50 30 kuko kuva ku mirongo mu 78 gushika no munsi imyaka 30 mu mategeko muri code fonsi dirameza ko ahantu umuntu amaranye imyaka 30 hacika ihiwe muri iyo myaka yose rero kubwa amagwara canke ingorane zininzi hariho benshi bahikora bamaze kuhikora ko bahagura abantu baciye ubwenge nabo baca bagenda muri commune
kwandikisha komine nayo igacibahereza izo mpapuro. None kubera iki komine aha duhagaze kwiri tongo rya leta muri kade itahatangira impapuro, bakubwira ati uja muri kade ntaze kwandikisha, mugabo ngaha twarandikisha ukuri kwamye musitanteri agasinya. Bonde gwabo mwandikiye batari bake guhera kuri musitanteri kuduga hejuru, twovuga wiko atanumwe gushika uno munsi arabishura. Muri abo bose nta numwe aratwishura. Musitanteri avuga ati bandanye iyo mwandikiye ikete, guverineri bandanya iyo mwandikiye ikete. Rero kugwera uyu mwanya n'iyisa n'uyu munota n'isegonde turiwe nabo muri presidence mu biro by'umukuru w'igihugu nisohora ikete, ambiri cisha ku radio, ambiri twandikira twumve n'abarundi bose n'amakungu yumve ko umutumba Kagwema tunyazwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu, twangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Nico twashaka kumenya. Nitwa Nsengimva Jean Marie, ndi umwana w'igihugu wo ku mutumba Kagwema. Hari ikintu kimwe cyadutangaje mu kunyagwa aya matongo mubona duhagazemwo, nuko biboneka ko ari societe yasabye leta, ariko leta nayo n'umuvyeyi wa bose yari sanzwe afise itongo rijya tubereka bita kade. Ikidutangaza kandi kongera katubabaza, ntituri ngaha ngo duhagarike umugambi wa leta, ariko leta nyene kutunyaga iryo tongo rirahari ngirya rya leta nabari uyu mugambi bawukorera. Nico twasaba murakoze. Rero ikindi dusaba aba bantu mu mwanya tutarishugwa cyanke nabo bishugwe bariko bariga bareba n'impapuro zabo yuko uno munsi zoba ziri mukuri cyanke zitari mukuri, nibabangire ibikorwa. Nta mvura iri kiragwa, nta mishinga iri kira irononekara, nibabangire. Atangaye kubona hari ahantu ha leta natwe dufise aho iwacu twahawe nabagazanye iyo muvyeyi wagaza, ariko yadukuye mu byo bigwata nyene turiko abona ukuntu duhangayitse tuvuye muri Kongo, hama katuhereza ibigwata akabidusikiriza. None tubonye ibitangaza byuko batwaka ahantu twabaye kuva imyaka myinshi, urabona ukuntu ngana twarahabyariye twararonsa abuzukuru, ariko kiratubereye nk'igitangaza kubona baduhonyangira imirimo ku nkamengo mwisi nta kivugira kiriho kandi tubafise. Uyu mutama aravuga inkomoko y'ayo matongo. Tayizane yarazi nuko twabaye ngaha kuva mu 78 tushika turaha abafurero b'abakongomani badusize ngaha baraja hakurya iwabo, bari barahunze kera mu 64 kuri Murere. Tuguma ngaha kuva 78 gushika mu 82 niho itegeko rya president nyakubahwa president Bagaza yashinga itegeko ko tugenda mu bigwate. Guheraho twaciye tugenda mu bigwate. Rero inzu za nyuma zagera hariya hose zari inzu gusa, sinzi ko mwabona akabara ngaho twari dutonze ko tuje dusanga abanyarwanda bari hariya, tuca tugira ikigwate kimwe haruguru y'ibarabara hari abanyarwanda, hepfo y'ibarabara abarundi gusa tucanye n'abanyarwanda. Kugera uno munsi kugera ico gihe haca haza hari umutware Terandekura Nikodemu, niwe yari chef de zone aratwarura. Mu nyuma yaho haca haza witwa Biju aje zatangura gupimira amatongo abari mu bigwate. Niyahikoze ko bakagenda muri leta hajya aha muri komine Gihanga, misitanteri acamusinyira, ariko uguze hajya hakurya aho tuvuga muri kade ntunaruha unegera komine kubera atategeko hajya twahigira kuri makijambere. Veniste Muyabaga hagejwe kumenyesha amakuru akaba mbere n'umuhanuzi muri ayo mashirahamwe, avuga ko ayo matongo bariko baringaniza ngo yubakwemwo amahinguriro ari aya leta, mbere ngo n'impapuro zemeza ko ari aya leta zikaba zihari. Aho hantu turiko turubaka ayo mashirahamwe abiri, TTI na Sesco. TTI ni ishirahamwe izokora amakaro, Sesco nayo izokora isima. Mugabo n'amashirahamwe abiri ariko agizwe n'abanyamitahe bamwe. Abanyamitahe muri TTI nibo bo muri Sesco. Ariko rero mwako murabaza muti ari habene igihugu ariko bavuga ko aho hantu arahabanyatwe, sivyo na gato. Nagomba bibeshuze nivuye inyuma kuko sivyo. Aho hantu nitongo rya leta. Nitongo rya leta kuva kera, hanyuma
mu bihumbi 2015 umukuru w'igihugu yarahaye biciye mu rwandiko mu ngingo decret ya amphithéose ishirahamwe TTI kugira rihakorere amakaro mu nyuma niho hajamo n'iryo shirahamwe gisima kuko n'amashirahamwe afasha akora bimwe mu amakaro n'isima birajana. Rero kuva iyo decret ibaye hariho titre yahajya ahantu iri kuri leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi nayo yaciye igira ico bita concession ihaha TTI kuri amphithéose y'imyaka 50. Ni kuvuga uno munsi turiko tuhakorera ibikorwa biciye mu mategeko hatanzwe na leta kandi leta yatanze ahayo. Ico mwumenya kindi nuko kugira leta irinde ishika kuri iyo ngingo haba habaye amatohoza akwiye. Ni kuvuga harabaye ingingo ya conseil communal ya Gihanga. Muri ico gihe conseil communal irandikira akido droit biciye kwa gouverneur bakemeza yuko hariho ico bita vacance de terrain. Haca ingingo mwene iyo ikija muri commission nationale foncière. Commission nationale foncière nayo ikagira amatohoza yayo yimbitse akwiye. Isanze koko iyo ntuzeye ari ya leta uwo muntu yasavye ashobora kuharonka baca baha avis umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu haba conseil des ministres inama shikiranganji gakorana. Iyo nama shikiranganji yarakoranye ikoranye isanga abantu na leta. Umukuru w'igihugu afata decret itanga abantu kuri amphithéose kwishirahamwe TTI. Inyuma yaho niho hace haba iyo titre iva kuri leta ija kuri TTI. Gushika uno musi rero abenegihugu bariko baravuga ni bimwe nyene itongo ryoha iyo harimiye iminsi myinshi uhavoka hitayi wawe. Ariko musanze mubizi ngaha mu kiyaya ca Cimbo hari amatongo menshi ya leta abenegihugu biyitirira, ariko leta yagiye irabona ko arayaye. Iryo rero biri mu yandi kandi murayazi. Uno munsi rero harafise titre ya leta yari ishize kuri kwishirahamwe TTI. Byose byaciye amategeko. Ivyo abenegihugu bavuga nagomba bamenyeshe yuko icabaye abenegihugu bamaze kubona ko leta igira hakora umugambi bacu batanga guhenda abantu babe ngahe Bujumbura bakagenda ukabadandaza ku bwinshi. Mbega ko tubona umenga igihe abo benegihugu mvuga ko bahenzwe igihe bagura leta nyene iserukiwe n'abatware bo hasi gushika kuri commune yabasinyiye ikemeza yuko habaye ubuguzi. Ivyo vyo mubibona gute, mubisigura gute? Mu mategeko hariho ubusumbasumbane bw'amategeko bw'ingingo. Uno munsi ingingo ikomeye hari hajya niyo decret présidentiel na titre ya leta. Ibindi byose amadokima yandi yose wari munsi acaba anire. Imyaka 30 baranavuga bati mu itegeko rigenga amatongo code foncier ryo muri 2011 riravuga neza yuko umwene gihugu iyo amaze imyaka ishika 30 ariko ararima ahantu hateba hakamwegukira ico hari ico mukizi ko bimeze gute? Nagomba amenyeshe yuko mubanze mu byumbe neza aho hantu ntigeze haba ahabene igihugu. Bariti kurima nibisanzwe, ariko urimye kwitongo rya leta umunsi leta yakeneye nta kindi kubaza. Ni kuvuga rero hajya leta isanzwe yafise itongo ryitwa kadi. Ikibazo gihagaze kuri kumbibe zizo kadi. Iyo kadi abatware bo hasi baremeza neza yuko kadi iri mu gice ca Kagwema n'igice ca Gihungu. Bajya mu Kagwema bakavyamirira kure kubera babona ko bagomba kwihagira amatongo. Ariko mugiye kuraba ukivuye ku kigwati cyo mu Kagwema ubwo nyene ucushikira ibice leta yo nyene
yatanze. Muravuze ko mugiye gukora ibintu by'amakaro n'isima, mugabo amatwa dusumira baravuga bati iryo rigiye gukora isima ishobora kuba ari Buseko, kubera Buseko yaranaje no kuvugana natwe kugira batugurira amatongo. Mwebwe muvuze ngo ni Seko, hari imigenderaniro yo biri hagati y'iyo Seko na Buseko? Nababwiye neza ko ishirahamwe rizokora isima ari Seko, Sesco, ariko ntabirumva ko ucabumva neza ko bitandukanye n'iyo Buseko. Mukamenya rero ko mu mwaka w'2012 abo banyagihugu bangana imiryango 90, ubu ariko ikaba yariyongeye cyane. Nayo kubijanye n'ibiterwa abanyagihugu bavuga ko biriko bihononekarira, abajejwe ivyo bikorwa bavuga ko banditse bose bari bafitiye imirima kugira ngo bazoshumbushwe.